nuko rero kadusoma n'amajambo kumbure ntiduhava duteba cane. Kino kiganiro burya tubaye bugisubiremwo tugisubiyemwo, twaragifashe ejo hahise, hanyuma amatara aracika, ibintu nyene bica biraba nabi, duca dusubiramo gushaka nta kundi. Burya ibintu vyo mw'ijoro ni hatari, yaba hari ku murango, wari umuco wo ku murango kumbure ho kumbure vyari kugendeka. None rero nuko reka dusome ano majambo tugomba dusangire, abonekana mu gitabo c'abavugishwa n'Imana Mika, igice ca 5 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Rinda ushikame wabomawe, kuko badutanze irya nino. Umucamanza w'Abisirayeli bazomukubita inkoni kw'itama. Ariko wewe Betelehemu Efurata, naho uri inkewa mu bihumbi vy'Ibuyuda, muri wewe hazomviramwo uzoba segaba mu Bisirayeli. Amamo yiwe yahereye kera hose, ibihe n'ibindi. Nico gituma azobagabura mu basi gushitsa aho uramutwe azovyarira. Niho amasigarira yo mu bavukana nawe azogaruka mu Bisirayeli. Azohagarara aragire umukuku wiwe mu nkomezi z'Uhoraho no mu cubahiro c'izina ry'Uhoraho Imana yiwe, kandi bazokwiberaho umugaramango. Kuko ico gihe ubukuru bwiwe buzoshika ku mpera z'isi, kandi uwo muntu azoba amahoro yacu. Umwashuri niyaza mu gihugu cacu akadusiribangira ingoro, tuzomugomorera abungere ndwi n'abaganwa 8. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, cuno munsi n'ano majambo dusomye niyo tugomba gusangira. N'aya majambo rero dusomye muri kino gitabo c'ubuvugishwa n'Imana Mika, umwe muri bavugishwa n'Imana imbonerakure mu vya Bibiliya zikunda kwita ngo ni abavugishwa bato bato, kubera yuko bavugishijwe canke se ibitabo vyabo ari bito bito ugereranije n'ibitabo vya Yesaya, Yeremiya na Ezekiyeli. Abo bavugishwa n'Imana bito ngo n'abavugishwa bato bato, canke se mu gifaransa ico bavuga ngo ni les prophètes mineurs, ni abavugishwa n'Imana 12. Tubonamwo ibitabo bito bito vyabo ari bitabo bigizwe n'uduce duto duto canke se n'impapuro nkeya, kuko bavugishijwe igihe kigufiya kandi bakavugishwa bikeya nk'uko bari babihawe. Ariko mugabo kandi muri ivyo bike nyene bavugishijwe amajambo mazima, amajambo afise precision, adoma urutoki ku kintu kanaka baba babwiwe. Kandi ivyo bavugishijwe nticabujije ko bishika ngo ni kubera yuko bavugishijwe bikeya. Imana yacu nihimbazwe. Nanyosura muri kino gitabo kumbure ca Mika, ndaba ntuzeye ico bita commentaire biblique yaco, sanga hari ibintu bishaka kuri 5 bamuvuga ko Mika, bavuga ko ngo ari umuprofete de prédiction, umuprofete umuvugishwa ngo yavuga ibigiye kuba, ibizoba, yahanura ibizoba, kandi ibyo yahanuye vyabaye. Hari ibintu bishaka kuri 5 kumva n'ivyaba ngombwa turaza kubigaruka ko canke ntaco mugabo, kuko ntawe avuga yose ngo yamare. Rero nubwo bari bato bato, nubwo byitwa n'abavugishwa bato bato, ntibabise bavugishwa n'Imana bato bato kubera yuko bakengereye ibyo bavugishijwe, ariko babise bavugishwa bato bato kubera yuko ibyo kumbure bavugishijwe ari bikeya, si kubera yuko kumbure babagaye canke bakengereye ibyo bavugishijwe. Imana yacu nihimbazwe. None rero uhereye kera cane mw'isezerano rya kera dusanga muri Bibiliya yera, ukuvuka kwa Yesu kwari kwaravugishijwe, kwari kwaravuzwe n'abavugishwa n'Imana batari bake bo mw'isezerano rya kera, aho bavuze kuri kuno kuvuka kwa Yesu ko hazovuka umucunguzi. Kandi ntibavuze ukuvuka kwiwe gusa, ahubwo bavuze n'igikorwa kizoba kimuzanye ico arico. Ntibagaruke ku
kukuvuga ukuvuka kwiwe, ariko bararenganye bavuga n'ikizoba kimuzanye, kizoba gitumye avukira mu isi. Imana yacu nihimbazwa. Wavugishwa rero barabivugishwa, ubwo umwe wese uko yarabihawe arabivuga. Duhereye kera cyane muri cya gihe cy'uwitwa Baramu hari amajambo yavuze hariya mu gitabo cyo guharura, kumbure ko bize muri kakumbe atagenda yasomye kumwe, kubera ko hari igihe biza guca ugasanga umuntu ntiyagarutse ko. Ni mu gitabo cyo guharura igice cya 24 ku murongo wa 17, aho yavuze ngo ati ndamubona ariko si ubu nyene, ndamwitegereza ariko ntari hafi. Inyenyeri izokomoka muri Yakobo, icumu ry'ubugabe rizosokoroka muri Isirayeli, ritobekeranye Abamowabu mu mvura idahita, rimene umutwe Abasheti bose. Yaravuze amajambo atari make kumbure. Rero baravugishijwe, umwe wese akavugishwa ibyo ahawe, umwe wese akavuga uko abibwiwe. Barabivugishwa kandi uko byavuzwe n'abo bavugishwa n'Imana. Kuri ibi byose bavuze ku kuvuka kwa Yesu n'ikizoba kimuzanye muri ino si yacu, arico kuducunguza, urupfu rwo ku musaraba. Uko babivugishijwe bene data, byose niko byagenze, kuko batabivuze babyigeneye, kuko batabivuze babyifondafondeye, kuko batabivugishijwe kubera yuko bahaze ubugari n'umukeke, kuko batabivuze kubera ko bahawe igiturire, kuko batabivugishijwe kubera yuko bagomba kwitonesha, ariko kubera ko babivugishijwe n'Imana. Ibyo bavugishijwe byose niko byabaye, kuko ata jambo na rimwe Imana ivuga ngo ryijane canke ngo rihere ridashikije umugambi w'Imana. Iryo jambo ryavuze Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, tugomba turabire hamwe rero imirongo canke se ibigabane, novuga ngo reka mvuge ibigabane. Tugomba turabire hamwe ibigabane 5 canke ahantu 5 hatubwira ku kuvuka kwa Yesu Kristo. Uravye imirongo ivuga kuri Yesu Kristo ni imirongo myinshi. Namye ngere ubusesanguzo ryari kuri Google, kuri internet, bama imirongo ishika ku 181 ivuga kuri Yesu Kristo, ariko mugabe iyo yose entre parenthèse nivuga ku kuvuka kwa Yesu, mugabe nivuga kuri Yesu Kristo. Imirongo imuvuga ko muri Bibiliya yose nsanga hari aberekanye imirongo 181 ivuga kuri Yesu Kristo. None rero iyo mirongo siyo tuzana yose, tugomba tuzana ahantu 5 tuhifashishe mu kwerekana yuko ukuvuka kwa Yesu Kristo kwari kwaravuzwe mbere. Ntakibaye 5 gusa, kubera hano hambere twamaze kuhavuga mu gitabo cyo guharura igice cya 24 ku murongo wa 17 twamaze kuhasoma, naho kumbure byo bitari mu migambi cyane, kubera amajambo yose avuga kuri ibyo bintu byo kuvuka kwa Yesu nitwoyazana yose ngo tuyavuge, mugabo dutumbereye kwerekana yuko byari byaravuzwe. Rero tugomba turabire hamwe aho hantu 5. Habiri muri ho hatubwira ukuvuka kwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera, hanyuma 3 muri ho naho hatubwira igikorwa kizoba kimuzanye. Ndiko ndavuga nkaho mengo biracari ibizoza, ariko byaramaze kurengana. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu uri kuri ivyo bijanye na concordance d'etat byoroshe cyane, urumva umuntu ariko arabara inkuru z'ibintu byamaze kurengana kandi akabivuga mugabo akoresheje imirongo yabivuze ibyo bintu bitaraba. Murumva ko bitoroshe kugira ngo umuntu agenda arabihindagura neza na neza. Rero habiri muri aho hantu havuga ibijyanye no kuvuka kwa Yesu.